ndashimira cyane bajya batama mubona bigeze gutwara igihugu cy'u Burundi baranteye intege hanyuma bararemesha n'abene gihugu twatanguye hariho abantu ari ukurya abandi gusa abenshi bari baratuntuye aho bukera murabibona aho dutangurira gushora ubutare bwacu mukabona mutu Burundi bwashoye bwazanye dutangure kubaka twubaka ibikomeye turi kumwe n'Imana nta na kimwe kidashoboka none rero ndasubiye kwaterereza igisabisho aho muri mwese abarundi mubandanye mudusabira kugira ngo tugume dufise umutima wo kubasukurira kukwizera Imana je ndazi yuko indongozi zigiye guhindura ingene zikora zumve yuko zaje gukorera abene gihugu tuvyumve abene gihugu n'abamarayika naho baba barabakoreye nabi hanyuma ugahinduka nabo nyene bace banezerwa haba umunsi mukuru amashimwe ku Mana yacu kuzinda nyinshi kwakira nyene cyubahiro n'umutambukanyi wiwe amashi ku Mana yacu turanezerewe cyane n'akanyamuneza ntangere kubona turi ku musozo w'iri koraniro ryo gukenguruka dushimira Imana ku buntu bwayo ntangere ndanezerewe cyane kuri iyi myaka 5 kuko Uburundi uko buca siko bwira tuva mu bwiza tuja mu bundi dushima ibindi biza none rero bene vyubahiro mwese muri ngaha akanakanya ko gusubira gukenguruka dukengurukira Imana mushobora vyose turashimira Imana muri imyaka 5 kuko imyaka 5 twayitanguye muravyibuka mwese twari muri Munturinde twari duhejeje no kubura sokuru wacu nyeri cyubahiro Petero Nkurunziza nshimira Imana kuko kubona utagira ukubwira ati nabigenze uku nabe bigenze uku hanyuma bigakunda Imana ikabikomeza tukaba dushitse umunsi koko nigihamana nico ituma nkengurukira indongozi twafatanye urugendo baba abari mu rwego nshinga amateka abari mu rwego shingwa bikorwa vya leta n'abari mu rwego rw'ubutungane ndetse na mwebwe mwese muri mu mashirahamwe atandukanye tugitangura twese twari muri Munturinde amashengero twarakoranye turasengera igihugu turashira hamwe gushikaho n'inyifato twari dufise mbere ihinduka aho amashengero atasubiye kwinubana ndashimira Imana cyane kuko abanyepolitike barahindutse kare bahora barangwa n'ugukebana mugabo ubu ivyo gukebana vyaraheze ubu baratemberanira aho iyo bitagenda uko ntivyari kunyorohera na jewe abanyepolitike abo mu migambwe barafashije bikomeye barandemesha abakozi b'Imana nabo nyene barandemesheje barasenga turasengera hamwe baradufashije nico gituma ndabashimira cyane abari mu rwego shingwa bikorwa rw'igihugu
murazi yuko twari tukirondera turaba ingene dushobora gushiraho imbona kazoza gushikaho tuyishikako. Ndabashimira cyane cyane shimire abo twatanguranye urugendo n'ubu tukiri kumwe. Aho mu cegera cy'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, twatanguranye urugendo none heraba n'ubu turacari kumwe. Hariho abashikiranganje twatanguranye urugendo n'ubu tukiri kumwe. Ndabashimira cyane. Ndashimira inama nshingamateka yarakoze uko itahora ikora. Gushika inama nshingamateka ifata ingingo bati ubu no gushigikira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Barahinduye ingene bakora, baradufata umugongo. Ndashimira cyane umukuru w'inama nshingamateka ari ngaha n'abagize ibiro by'inama nshingamateka, baragize bose barashika mu bene gihugu, barabahimiriza twese duca tuba umwe. Twatanguye ubutungane abantu bose ari mu mwiheburo, turasiguriranira n'abajejwe ubutungane buke buke biraca biraza. Uno munsi turabona ko bimeze neza, biriko biraza. Narabonye ingene bamarira imanza turi kumwe, rwavuga tuti imanza zose tuzishire mu ngiro turi kumwe. Ndabona yuko hariho abagarukanye umwizero. Aha ndafisemwo intaye nyinshi. Hari n'umuntu yase kuza kuraba ingene bashira mu ngiro urubanza rwiwe, tugiye kumurondera acavuga ngo jewe ngo nari narahevye, ngo nari naraheberanye sinarinzi yuko ari wopfu yashiriye mu ngiro urubanza, ngo nico gituma ntaje. Baramutunganiriza. Iyo ni ntahe yerekana yuko hariho ibintu byagiye birahindagurika. Ndashimira cyane bajya batama mubona bigeze gutwara igihugu cy'u Burundi, baranteye intege hanyuma bararemesha n'abene gihugu. Kare ntibahora baja ku maradiyo ngo twicarane babwira bene gihugu ingene babona igihugu kiriko kiragenda. Umunsi mwabumva ndazi yuko mwese mwace murema muti wa mukuru w'igihugu arafise abamuhagatiye. Twicara hamwe tubwira bene gihugu ibiriko biragenda, nibitagenda neza ingene vyokosorwa n'ingene igihugu cacu cohinduka. Twari kumwe. Mwebwe abene gihugu ndabakengurukira cyane. Navuze rimwe mwumva gatanu. Tukivuga tuti umunwa wose uronke icyo ufungura, ntitwabona iyo tuja niyo tuva. Ariko tuza tubona muvuye hasi muja mu makoperative, mutangura gushira hamwe amatongo kugira umwimbu ugwire. None uno munsi abeshi abumvise akamo bakubwira ngo ubu umuntu akenye ngo ni intarima gusa. Birahimbaye cyane kuko umuntu wese arakora. Twatanguye hariho abantu ari ukurya abandi gusa, hariho abakomisiyoneri bashora ivyo batarimye, batunzwe n'akenge gusa, badatunzwe no gukora. Ico gihe ndazi ko abenshi bari baratuntuye, none ivyo nk'ivyo vyaraheze. Twari mu kajagari. Muguno munsi nta kajagari, ubu dutoze ku murongo. Shimire cyane cyane ugwaruka ico gihe twari mu mwiheburo, ugwaruka kwari rwarihebuye. None ubu barashinga intaye bavuga bati ubu natwe turabona kazoza ku Burundi, turabona iyo tuja. Uno munsi turiko turanina Hazimana dukenguruka cyane, dukenguruka ko igihugu cyamaze guhinduka. Turiko dushimira Imana twese, turiko turabona intambwe tugezeko, dufise imbona kazoza kandi umwe wese amaze kwishira ku mutima wiwe. None rero murumva yuko isemo ya mbere twarayikoze, twarubatse umushinge. Dufate yuko ibi twakoze n'umushinge, ntihagire uvuga ngo twarashitse. N'umushinge. Ubu mushinge rero tuwubakireko, tubandanye tugwize kabiri kuvyo twahora dukora. Subire ndabibutse, ivyatsi bitaribwa mu Burundi bitegeza guhinduka ibiribwa. Dutera ibiti vy'ivyamwa mu ngo zose, umuntu wese abone ko afise igiti c'icamwa. Ishinge si catsi, tubihindure. Turashima cyane ingene muriko murahindura iyi si. Umwe wese akora icyo ashoboye. Abavumbi begeke kugira ngo turonke ubuki, kibe cya gihugu gitemba mata n'ubuki koko. Aborozi mworore,
abarimyi murime. Iyi ni intambwe dushitseko dutegereza gutera iyindi, twihe ihangiro. Turi kumwe n'Imana nta na kimwe kizotunanira. Turi kumwe n'Imana tugira umutima mwiza, tugira amahoro. Turi kumwe n'Imana tugira umugisha. Naraye shimiye Imana bikomeye cyane uko muri iri joro yaraduhaye ikimenyetso kitabesha. Mu ntara zitanu z'Uburundi zose nta namwe hataguye imvura ejo kandi turi muci. Nivyo gushimira Imana ni kimenyetso. Ni kimenyetso n'ubu mwabonye akavura gakeyi kanyanyaze ujya wari umuhezagiro mwabonye ko ari kakavura kumuhezagiro atari ya mvura imwe ituma wiruka kugama kajya nakavura kumuhezagiro. Ejo mwarabonye igicu kidasanzwe. Ibi byose ni ibimenyetso byerekana ko turi kumwe n'Imana. Ntihagire uzosubira gukekeranya. Ntihagire uzosubira gukekeranya. Ibimenyetso turabibona. Twaravuze tuti twatanguye kubona inyishu y'ivyo twasengeye. Twaratanguye kubona inyishu ntidusubize inyuma ngo tumere nk'abene Israeli babonye igihugu bagaca batangura kugumuka ngo bohava bahererayo. Bene Israeli igihugu bari bakibonye mugabo bapfuye atanumwe akibonye hasigara Kalebu na Yosuwa gusa kuko bo bari bafise ukwemera bari bazi ko Imana izohabashikana. None natwe tugende dufise ukwemera tuzi yuko tuzohashika. Abihebuye nibakure umwiheburo ntagire uzosubira kwihebura. Bwira abantu bareke kwiganyira. Uburundi twe bimenyetso twaramaze kubibona, twaramaze kubona inyishu ivyo twasengeye turiko turabona inyishu ntagire usubira kwiganyira. Uburundi bugira bufata indi ntambwe. Twarabivuze muzobona amateka y'Uburundi abantu batangara. Abantu bazotangara. Bazobibona aho bukera murabibona aho dutangurira gushora ubutare bwacu mukabona mutu Burundi bwashoye bwazanye dutangure kubaka twubaka ibikomeye turi kumwe n'Imana nta na kimwe kidashoboka tugumye ubu bumwe tugira urunani. Iki cigwa twagiyemo twagumye duhimbaza Imana twibuka yuko Abarundi bakwiye kuba abahanuzi cyane cyane indongozi. Kuva uno munsi twese dutangure kwirimbura. Izi daimoni zadufasha zidutera ubunebwe, zidutera kwidodomba, zidutera gusega. Twisuzume tuzikure mu mitima yacu. Kuko mukazobona umuntu atigera ashaka kubona akabi kamurimwo, adashaka kubona amakosa akora, ucumenya ko ari daimoni yamwifatiye. None rero duhamagare mutima mweranda twese Abarundi twese tube abavugishwa n'Imana tuvuga neza dufise agatima mpanuro mu mitima yacu. Imana yaramaze kutwiyereka tuyugururire imitima. Umwe wese rero indongozi mu bimenye ni twebwe nyene tugira twubake. Mugabo kirazira ko twubakira kuri wa muzigo wa mutwaro twahorana, umutwaro w'ubunebwe, umutwaro wo kubona ibintu nabi. Twese tuve ngaha twahindutse kandi kukwizera Imana je ndazi yuko indongozi zigiye guhindura ingene zikora zumve yuko zaje gukorera abene gihugu. Tuvyumve abene gihugu n'abamarayika. Abene gihugu n'abamarayika naho baba barabakoreye nabi hanyuma ugahinduka nabo nyene bace banezerwa. Haba umunsi mukuru ntagere uguma avuga ngo banzi nabi. Uno munsi harageze ko duhinduka ntagere uvuga ngo banzi nabi oya. Hinduka twese duca tugira umunsi mukuru tunezerwe kugira ngo dufatane urugendo atawinuba uwundi. Subire ndabasaba igisabisho. Ndabasabe kujya mwansenge mubandanye musenga. Kuko gutwara ihanga ntivyoroshe n'urugendo rudasanzwe. Umwe wese ashaka ivy'uwundi vyiwe. Ugasanga rero nawe kuba kwiza biragoreye. Bamwe bakakwidogera ntubahaye iki, uwundi nawe ati ntumpaye iki. Ku buryo mutadusengeye muzosanga natwe duteba tukaruha. None rero ndasubiye kubaterereza igisabisho. Aho muri mwese Abarundi mubandanye mudusabira kugira ngo tugume dufise umutima wo kubasukurira. Ntihagire uwucika inkokora. Tubandanye gusenga cyane dusengera igihugu cyacu. Ndabasavye mugume n'ubundi mu ntera intege.
mugube muntera intege muti uri kuragenda nuko nyene dufashanya urugendo dukosora dugorora aho bigoramye twongera tubandanya urugendo mugabo turi kumwe twese atanumwe avuyemwo. Ndabasavye mubandanye umurundi wari we wese akore ivyo ashoboye gukora kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe, umwe azana uwundi azana, bigenda neza, dukosore vyose dufata urugendo turi kumwe. None rero mu gusozera nagomba nkengurukira cyane abateguye iri koraniro. Ndabakengurukire cyane kuko mwarariteguye bimwe vyiza. Shimire cyane abajejwe intwaro batwakiriye bagaducungerera n'umutekano, akaga kagumari keza atamuntu asimba umutima. Ndabakengurukiye cyane. Ndakengurukiye cyane abaririmbyi, uburirimbyi abasenze kabiri bararirimbye, abamarayika barazi, Imana iratwumva, irazi iratebiraza kwirabira ako katabonetse. None ndabakengurikiye cyane abaririmbyi, abakozi b'Imana baduhanuye, abadusengeye mwese, umwe wese Imana imwandike mu gitabo cyayo cy'amashimwe. Imana mwese rero ibandanye bahezagira, arico gituma rero tugira dusozere tubanza gusezerana neza. Dawe wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'impuhwe, uri Imana ikunda abayo. Turagukengurukiye Mana mushobora vyose kubwo buntu bwawe ntangere. Wararavye abarundi urabatabara, warabonye ingorane igihugu cyari kirimwo uradutabara. Turatangurana urugendo turagendana, none n'ubu turi kumwe. Mana nzima muvyeyi, turazi yuko twama twatiriganye ariko ntucika intege, ugumana natwe. Nico gituma kubera intege nke zacu twashaka kugusaba imbabazi, tugusaba yuko uturungikira mutima mweranda agumane natwe, uturungikire mutima mweranda kagatima mpanuzi kagumane natwe, tugendane nawe. Mana nzima muvyeyi, eheraba Uburundi dutanguye intambwe nshasha, turi muri 2025 dutanguye intambwe tugana Uburundi buteye imbere. Turagusavye Mana nzima, urugendo rwacu rube rugufi, dushike mu Burundi buteye imbere tudatamye, dushike mu Burundi buteye imbere atabaruhishijwe n'urugendo. Uduhingoga dushobore gukora gushika dushitse kwihangiro nyene we waduhaye. Mana serukundo, rabagiza abarundi bose, urabegiza indongozi zawe. Twarasenze dusaba yuko turungikira mutima mweranda kugira ngo indongozi zose zivuge nk'abahanuzi. None Mana nzima, subira utwibuke, uduhe mutima mweranda yinjire mu mitima y'indongozi zose. Umwe wese ave muri iki kibanza avuga kabuhanuzi, abarundi isi yose zibone ku Burundi bwahindutse. Turagusavye Mana nzima, uhe umutima mweranda abarundi bose, ubakikuze, urungike abamarayika baguma bakingira ntihagire inyosha mbi izosubira kubatwara. Uri Imana y'urukundo, turazi yuko dukunda. Duha amahoro, urungike abamarayika bazunguruka impande zose z'igihugu cyacu kugira ngo twame mu mahoro. Mana nzima, turagusavye uha amahoro n'ibihugu bidukikije, ugenderere indongozi zavyo kugira ngo nazo babe abungere beza. Duha amahoro muri ibi bihugu by'akarere, uduha amahoro muri Afrika, uduha amahoro ku isi yose. Turabegeza Mana nzima, iyi si ibe isi y'amahoro, twese tubane mu mwumvikano. Mana nzima, turagushimiye ibyakozwe byose muri iyi minsi 3. None heraba tugira tugende tugana insago zacu, gendana natwe, witangira imbere natwe dukurikire,
aho duca hose dusange wahakizuye, abamarayika aribo baharinze, uturinde amasanganya, dushike mu miryango yacu twese dufise amahoro, twumva amahoro ku mutima, tuyasangane nabo twasize muhira. Mana nzima, udukize ingwara zose ziri muri iki gihugu, wewe nyene ni wewe uzi ibidukwiye. Gumana natwe, ugendane natwe gushika umunsi wewe nyene uzoshakira ko abana bawe bari kwisi barenguka iwawe. Ivyo byose rero tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu, kw'izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen.